Barundikazi bakunzi b'Uburundi, muri iki kiringo turiko turasozera umwaka w'2020 twinjira mu mwaka mushasha w'2021, tubanze dukengurukire cyane Imana mushobora vyose yo yatugiriye imbere muri vyose, tukarangura ibikorwa vy'iterambere turi mu mahoro, umutekano n'impore. Umunsi nk'uyu ni umunsi wo gukengurukira Imana yatuzigamye mu mwaka wose, kanatsinda nk'uko tuvyivugira mu Kirundi, burya umaze umwaka abaramvye. Reka rero tubanze twipfurize umwaka mwiza w'2021 abarundi bose, baba mu Burundi canke mu mahanga, n'abanyamahanga baba mu gihugu cacu. Barundi bene wacu bakunze Burundi, uyu mwaka turiko turasozera waranzemwo ibintu vyinshi, warabayemwo ibihe vy'umwizero n'ibihe vy'amageragezwa. Mu nkunde rero banze nkeza abarundi mwese ko mwifashe rugabo uko vyaba bimeze kose. Twarakoze amatora kuva ku nzego zo hejuru gushika ku mitumba, kandi mwarerekanye ko abarundi mumaze kumira akabuye k'abagabo, ko mutagikeneye abanyamahanga babatamika ijambo. Ubu vyaribonekeje ko kazoza ku Burundi kari mu minwe ya benebwo. Inzego z'igihugu zaragiyeho kandi zaramaze kurama. Abarundi bose baragiye ku kivi kugira tugire urunani rwo kurwanya ubukene. Turanezerejwe nuko n'impunzi zitari zifise umwizero ubu zamaze kubona ko ibintu vyagiye mu buryo, zikaba ziriko zirataha ku bwishi. Duhimbaje umwaka mushasha rero, duhimbawe ko amahoro n'umutekano vyiganje mu gihugu cose, bikaba biboneka ko igihugu cyamaze kwiha iteka mu makungu. Turongeye kandi kubashimira ko mwigumije igihe twabura kizigenza wacu, imboneza mu gukunda no gukundisha igihugu. Ntivyari bisanzwe kubona igihugu kimara iminsi 10 kitagira kizigenza, ariko kikaguma gitekanye. Ivyo bikaba vyerekana ko twebwe abarundi twamaze kunyurwa n'ingendo yo gukomeza ubumwe n'amahoro mu gihugu cacu. Mu guhimbaza uyu mwaka mushasha, twisunga icivugo mu rugamba rwo kurwanya ubukene, tugirira urunani ubwira n'ubukerebutsi. Iki nico civugo kizotumurikira mu vyo tugiye kurangura muri uyu mwaka mushasha, kandi tuzohemuka ari uko dutsinze ubukene n'inzara. Barundi bene wacu bakunzi b'Uburundi, igihe twashikiriza imigambi leta mvyeyi, leta nkozi igiye kurangura, twaramenyesheje imigambi 6 izi imbere y'iyindi. Iyo nayo ikaba ari iyi ikurikira. Ubwa mbere yari intwaro ibereye. Intwaro ibereye niryo soko ry'ubutungane, amahoro mu gihugu. Urugamba rwo gutsimbataza intwaro ibereye rushingiye ku kwitwararikana ntaryo ubuzima bw'abene gihugu. Ingingo ziraba intwaro ibereye zisaba indongozi kwifata nka senaka mu muryango. Bisaba kandi ko itunga rusangi ribungabungwa ndetse rigakora ku neza y'abene gihugu, akaba arico gituma tudahengeshanya guhimiriza ko ingendo ya kera yo gusesagura itunga rusangi, kurya ibiturire no kunyonora ivy'abene gihugu two birandurana n'imizi hano mu Burundi. Dukeneye ko itunga rusangi ritubera umutahe w'iterambere ry'ubuzima bw'abene gihugu bose. Nico gituma intumbero yacu ari ugusabikaniriza intara zose itunga ry'igihugu, haba mu gutanga akazi, gutanga amasoko, canke kubaka inyubako rusange. Intwari ibereye igira umuziro ugukumira umuntu wari we wese, bifatiye ku gitsina, uko umuntu yaremwe, canke uko ubuzima bwiwe bwifashe. No kuvuga nk'abagendana ubumuga canke abageze mu zabukuru, abana, abakenyezi no gwaruka, nta numwe ashobora gukumirwa mu iterambere no mu buzima bwa misi yose. Nico gituma dusaba abarundi bose, baba bari mu mashirahamwe y'abene gihugu, baba abamenyesha makuru canke abamenyesha amana, dutegereza twese hamwe kuba magiriranire.
nsavye shimitse ko ayo mashirahamwe yomenya ihangira n'intumbero yihaye kandi akabigendera, akamenya ko atajejwe kunegura gusa, ahubwo ko igikuru ari ugufasha gutora inyishu ku bibazo by'abenegihugu, gutyo igihugu kikaba urunani rwa bose. Intwari ibereye kandi igira umwitwarariko ku kigega ca leta, icungera umuhora w'amahera yinjira, ikongera igacungera ko akora ico yagenewe. Ni mu ntumbero yo gukurikirana itangwa ry'amakori ku bidandazwa twatanguje urugamba rwo kurwanya urudandazwa rwa magendo canke rwo mu binywabi. Turashima ko abarundi batari bake bamaze kubitahura, aho hari ibidandazwa bitari bike vyafashwe, ababikoze nabo bagahanwa hisunzwe amategeko. Tukaba kandi dushimishwa nuko indongozi zitari nke zamaze gufata ingingo zo kwiyamiriza igiturire n'abagitanga. Umugambi ugira kabiri waraba amagara y'abantu, cyane cyane kurwanya ikiza karanda coronavirus. Twarahagurukiye ico kiza muri ryasekeza ndakira sinandura kandi sinanduza. Iruhande yo gupima abantu bose babishaka, abarwaye bararonkejwe imiti ku buntu, inyigisho ziratangwa, ubu mbere ico kiza kirashobora kuvurirwa aho canduriwe hose. Ibikorwa vyo gukinga no kurwanya izindi ndwara bizoguma bibandanya, kuko nazo nyene zitavuwe kare zirasinzikaza amagara y'abantu benshi, bigatuma bataja ku kivi kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'igihugu. Ubwa gatatu wari umugambi wo gukomeza uburimyi n'ubworozi, cyane cyane kwijukira kurima muci tuvomera. Turahimbawe no kubona umwimbu uri kuriyongera bishimishije, inzara ikaba iriko irasezererwa mu gihugu cyacu. Uwo mwaka rero utanguye n'umuco w'iyindi ntambwe mu iterambere ry'uburimyi. Mwihangiro ryayo ryo kurwanya ubukene, leta mvyeyi, leta nkozi yashize imbere kubanza kurwanya inzara, umuntu wese akaronka icyo afungura, ndetse nta n'ahandi amafaranga yo kwikenura mu vyo dudafise azova ataraho nyene. Turahimbawe ko mu ntumbero yo kugwiza umwimbu w'ibiterwa mbumbarugo, leta yashoboye gutanga ifumbire itari nke n'ishwagara yo kunagura isi, kandi bitangwa ku gihe. Ubu harashinzwe imirima y'akarorero ifise uburinganire bw'amahegitari 2273 birimwo ibiterwa vyimbuka cane. Mu iterambere ry'uburimyi ntitwibagiye n'ibiterwa njabukamazi, kuko nko ku cayi amatoni yababa 10,000 niyo yagurishijwe hanze. Icagurishijwe mu gihugu naco ni nk'amatoni hafi 700. Kubijanye n'ikawa naho amatoni yababa 9,000 yarashowe hanze. Turipfuza ko mu myaka ikurikira tuzogwiza ivyimburwa vyo mu burimyi dushora hanze, kugira twinjize mu gihugu amahera mvamakungu atuma natwe dusumira hanze ivyo tutihingurira ngaho iwacu. Mu bijanye n'ubworozi, intumbero dufise niyo kubona tugwiza ibitungwa kugira ngo bwa mbere abenegihugu bafungure neza, hanyuma turonke umusesekara w'inyama, amata n'amagi dushorera hanze, ndetse dushobore no kugira amahinguriro y'ibiva mu bitungwa. Ni muri iyo ntumbero uyu mwaka hatanzwe biciye mu runani rw'abasangira urugendo mu iterambere inka za kijambere 2028, impene 34,224, ingurube 14,094, inkoko 11,160, n'inkwavu 4,250. Barundi bene wacu bakunzi b'u Burundi, ntawovuga iterambere ry'uburimyi yasize inyuma ibidukikije. Nico gituma leta yashize ingufu zikomeye mu bijanye n'ibidukikije. Muri iyo ntumbero twarakomeje wa mugambi ewe Burundi urambaye mu gutera ibiti no kugwiza amatuta. Iyo mivyaro igizwe hanini n'ibiti vyo mw'ishamba, ibiti bibana neza n'ibiterwa, ibiti kama, imigano n'ivyamwa. Uwo mugambi turawukomeyeko kuko utuma dukingira amasoko y'amazi ndetse n'ayakamye tukayagarukana. Nico gituma mu vyo twakoze
hakingiwe amasoko y'amazi atari make, harakingiwe kandi inzuzi n'ibiyaga nka Tanganyika na Cohoha hakoreshejwe cyane cyane ibiti vy'imigano. Umugambi ugira kane twaciye twihutira nuwo gushira ku kivi urwaruka ngo nabo basohora amaboko mu iterambere. Leta mvyeyi, leta nkozi iraraje ushinga nakazoza keza kurwaruka kandi izokora ibishoboka vyose kugira ngo rushobore kumenya kwitegurira kazoza keza. Ni muri iyo ntumbero hatunganijwe umwiherero w'urwaruka rwiza amashure ya kaminuza kuko ari rwo yogi ry'abazobera urumuri abandi mu iterambere bakongera bakaba intwazangabo mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Uwo mwiherero wari ushingiye ahanini ngo gukangura urwaruka kugira ngo rukoreshe neza umutahe leta yashize mu migambi yabo, yaba ibicishije mu ngurane bazohabwa na ya banki y'iterambere ry'urwaruka canke umugambi mushasha leta yashinze wo kugwiza akazi mu rwaruka. Muri uwo mugambi ndababwiye leta ikaba yashizemwo amahera angana n'imiliyaridi 48, ubu tukaba turiko turarondera abahinga muri urwo rwaruka nyene bawurongora kuko twatahuye ko ataco twokorera urwaruka tutarushizemo. Ubu rero tukaba twahereye ku kuraba ingene twonagura urwo rwaruka mu kubakarihiriza ubwenge mu bijanye n'ubuhinga. Ishuri rijejwe rikaba ririko rirubakwa mu ntara ya Karusi. Indinganizo twihaye ikaba ari kuzobandanya dutega amatwi ico urwaruka rugona, tugikorere ko turutere intege kugira rushobore kwitegurira amahinguriro yarwo. Ubwa gatanu mu vyihutirwa leta yashize imbere harimwo kwitaho abakukuruke kuko nabo kugira barinde basaza hari ico bamariye igihugu. Kira noneho umuntu ashitse mu zabukuru nuwo kubungabunga kuko kugira ngo dushike mu bigero na twebwe nuko nabo bataturiye imvanda. Muri uwo mugambi icaciye cihutirwa kwabaye kubavuza ku buntu kubakukurutse abanywanyi ba mitiweli rya sandugu rijejwe kuvuza abakozi ba leta. Ku bandi ivyigwa biracariko birakogwa. Kubijanye n'agahembo naho ubu yamashirahamwe ajeje guteganiriza kazoza abakozi ariko arakora ivyigwa bafashanije n'ubushikiranganje bubijejwe. Ica gatandatu kwari gutahukana impunzi no gutunganiriza abateshejwe izabo. Turashimishwa no kubona impunzi ziriko ziratahuka ku bwishi, zaba izahunze imigwi ihungabanya umutekano, zaba izahunze intwaro z'igikenye. Ico twiyemeje nka leta mvyeyi nuko abana b'igihugu bategerezwa kuciyumvamwo. Nico gituma twiyemeje kandi gukomeza umutekano, gukomeza umwumvikano hagati y'abanyepolitiki kugira ngo umurundi wese areme n'uwahunze agira umwizero hanyuma ahunguke. Barundi bene wacu bakunzi b'u Burundi, nta buzima bushoboka mu gihugu amahoro n'umutekano bitaramye. Nico gituma umwitwarariko nyamukuru wa leta ari gusazagaza amahoro n'umutekano kuri bose na hose. Muri uyu mwaka dusozereye umutekano waranzwe mu gihugu cyose bituma harangurwa ibikorwa vyinshi mu gihugu. Ubu ivyo tuvuga no guca ku mayange kuko idonido muzoyishikirizwa n'abashikiranganje umwe wese mu gisata jejwe nkuko vyama bigenda uko mwaka utashe. Mu gisata c'umutekano haranguwe vyinshi. Nivyo mwibonera hari umutekano ntihayoberana kanatsinda kuzuye ntikamurikwa kandi ahatagira umutekano ntihihisha kuko atawuhisha umwotsi inzira ikwirasha. Ubwa mbere leta itegerezwa gukingira imbibe z'igihugu kugira ngo ntihagire uvogera Burundi ava hanze y'igihugu. Mu minsi heze twarabonye ko imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe ndetse n'amakungu yari yatosekaye kubera agatima ko kwiganza kw'ibihugu bimwe bimwe. Ivyo vyatumye haba imigwi y'iterabwoba yahabwa impigi nuko gutosekara kw'imigenderanire, ariko uyu munsi hakaba hibonekeza akarusho. Ni naco kiduha ingoga zo kuguma twitanga mu gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro, na cane cane mukaba muzi ko dukorera ibikora inka
abenegihugu bo muri Somalia n'igihugu ca Afrika yo hagati. Mu gihugu hagati naho mu bijanye n'umutekano leta irakora ibishoboka vyose kugira ngo ntihagire umurundi ararubunda, ntihagire abamurara ku mugono canke ngo bamutsinde ku vyiwe. Turabazwa no kubona hakiriho abarundi bagihohoterwa n'abarundi bene wabo. Akaba ari cyo gituma twiyemeje gutsimbataza urunani rw'abajejwe umutekano n'abenegihugu kugira ntihagire inkozi y'ikibi iduca mu ryahumye. Mu bijanye no gukinga no kurwanya ibiza n'isibe kuko navyo birahungabanya umutekano w'abenegihugu, twarabonye ko imiryango itari mike ibangamirwa cane n'isidagurika ry'imisozi hamwe n'imyuzurira. Nico gituma tutokwama duteze icibihe bitwereka, tuguma dufata ingingo zo gukingira isi no gukingira inzuzi tubicishije muri wa mugambi ewe Burundi urambaye. Ariko rero si ivyo gusa, turiko turaca n'imikobeko twongera duhimiriza cane abanyagisagara ndetse n'abandi ko twoza turiga kwimba ibinogo mu mihana yacu amazi y'imvura yoshikiramwo, gutyo amazi akanyengetera mu isi atarinze guca mu mivo ituma inzuzi zuzura ikibiriraho, imyonga nayo igatwagwa. Mu gisata c'imigenderanire leta irabandanya gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu be n'amashirahamwe mpuzamakungu mu ntumbero yo kugira ico tumereraniye mu kubaho no mu gutera imbere. Murazi ko agafundi kabagara ubumwe arakarenge, ingendo twagize zaratumye dutosora ahari agahaze, bigatuma mbere Burundi bufatwa nk'ibindi bihugu birangwamwo amahoro n'umutekano. Ivyo navyo nivyo bituma abagwizatunga na mukerarugendo bazana imitahe yabo mu Burundi, gutyo bagasahiriza mu iterambere ry'igihugu. Mu gisata c'ubutunzi, kubera ubukerebutsi n'ubwira mu bikorwa vy'abagwizatunga, amahera yinjira mu kigega cy'igihugu yariyongereye kuko amatagisi n'amakori ashika mu kigega ca leta ari menshi. Ivyo tubikesha abatoza kori n'abatanga kori bagenda batera intambwe mu kurangura neza ivyo bajejwe. Uyu mwaka ikigobere kikaba cinjije hafi miliyaridi 1,601 mu gihe mu mwaka uheze hari hatojwe imiliyaridi 990 gusa. Ni ukuvuga ko hiyongereye imiliyaridi 71, ni ukuvuga ibice 7%. Ivyo vyashobotse kandi kubera urudandazwa rwo mu binywabi rwagwanijwe cane. Abanyonora amatungo ya leta, abagira ibiturire n'ababitanga bagiye barahindura ingendo uko bukeye uko bwije. Kubera ivyo leta yarashoboye gukwiza amafaranga ikoresha ku mwaka ku rugero rungana na 90%. Bikaba biboneka ko hamwe twotera intambwe twoshikaho leta irangura ibikorwa vyayo itarinze gufata umwenda mu mabanki. Mu gisata c'ubutungane leta yarihaye ihangiro ko hoba ubutungane bwigenga koko bushaka ineza ya bose kandi bujanye n'ivyo abenegihugu bakeneye harimo n'iterambere. Ubutungane nibwo soko ryo mwumvikano mu gihugu, nibwo bukingira agateka kazina muntu. Intumbero ya mbere muri ico gisata no kugwanya kudahana no guhagarara kugira ngo amategeko akurikizwe mu gihugu kandi yubahirizwe. Ubutungane kandi bugwanya akarenganyo na kare murazi ko urubanza rw'abavukana ararangamiza. Nta numwe arekuriwe kugendera ku bandi canke ngo hakora itegeko kuri ba ntege nke gusa. Ni muri iyo ntumbero kugira dukomeze ubutungane kuva hasi no kugwanya akarenganyo, leta yateguye amabwirizwa abiri, rimwe rishinga intahe yo kumugina, irindi rishinga inama nkuru y'ubutungane kugira igendure ko atamanza za ngondagonde zicibwa. Ubutungane butegerezwa no kubahiriza uwagirwa n'icaha kugira nawe aronke umutima wo kwisubirako. Nico gituma naho leta ihana iguma ari umuvyeyi. Amabohero sayo kuboha nayo gukosora, gukingira wakoze ikibi ntibamwihore no kwereka abenegihugu bose ko urenze umurongo ategereza guhanwa, gutyo ubutungane bugakangira kugira abenegihugu bamenye ikizira bacirinde. Aha rero umunyororo aguma ari umuntu sigitabwa. Kiretse ivyo biraba ubutungane bwamaho, mu ntumbero yo kugarukana umwizero mu Barundi no gukomeza urukundo hagati ya bose rimwe, n'ubu
turacashingire kuri bwa butungane bunywanisha kugira dukure inzigo n'inzikira mu bahuye n'ububisha bwashikiye Burundi muri kahise. Turashima intambwe uwo mugambi w'ubutungane bunywanisha igezeko n'ubwitonzi umugwi ubijejwe gukoresha mu kwerekana abahuye n'ivyo vyago, gusaba igishinga ntahe kubikekwa ko aribo bakoze kandi vyose bigakorwa mu buntu. Biha umwizero rero kuri bose kuko biboneka ko leta ibikurikirana mu buvyeyi ndetse igasubiza mu vyabo abari barabinyazwe ataruhagarara canke inzigo igiyemwo. Uno munsi biraboneka neza ko abarundi bari mu nzira nziza yo gusubiza hamwe no kurikuriranira. Ivyo bikabonekera ku kugene bariko baritunganiriza isozerwa rya kahise kabi kadushikiye atanjyane zirimwo. Mu bijanye n'iterambere turashimikira cyane cyane mu guha ubushobozi abantu bose kugira bashobore kurangura imigambi y'iterambere. Ivyo bigaca mu guteza imbere amagara yabo, kubaha ubuhinga bwo gukora biciye mu nyigisho ndetse bakanakingirwa mu buzima bwabo iyo bari ku mirimo. Muri iyo ntumbero mu gisata c'indero leta iriko irita ku rutare kugira intambamyi zose zibuza abana b'u Burundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi. Aha twovuga nk'amasomero adakwiye, ubukene bw'intebe n'ibindi bikoresho nyunganira nyigisho, tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonosoye. Mu gukingira abakozi n'akazi mu ntumbero yo kuronderera ineza abakozi bose, habasubiwemwo itegeko ribagenga rizofasha gutegura neza imigambi yo guteza imbere akazi. Haratunganijwe rusasuma rw'abakozi ba leta no mu mashirahamwe yegamiye leta kugira ngo hamenyekane igitigiri cabo n'ingene bokoreshwa neza ntihagire abaryimitsa abandi. Mu bijanye n'amagara y'abantu, umwitwarariko uzi imbere ya vyose no kurwanya ikiza coronavirus. Nta muntu numwe atazi ko aho cicaye atagikorwa na kimwe c'iterambere gisubira gukorwa. Nivyo twarakigwanije aho iwacu, mugabo kiguma gihonya inganda mu bindi bihugu. Nico gituma n'ubu tuguma duhimiriza kugendera za ngingo ngo ndakira, kugira ngo ntidutinye kwipimisha wumvise ibimenyetso, kuko uyigwaye arakira mu gihe yivuje n'ingoga. Sinandura kandi sinanduza, kugira ngo wikingire mu kuguma witwararika, gukaraba no kudakoranako. Ubwa kabiri ni umwitwarariko wa leta wo gutunganya neza igisata c'amagara y'abantu duhereye ku mitumba gushika ku makomine. Ubu mbere tukaba twaratanguye kubaka ibitaro mu makomine abikeneye kurusha ahandi. Mu bijanye n'iterambere nyene, leta irahimiriza abagwizatunga gutangura gushira imitahe yabo mu bintu bigwiza umwimbu, kugira ngo ntihabe gusa kubika ivyimburwa mu buryo bwiza, ahubwo turonke n'ibintu biryohoye bishobora kugurishwa hanze y'igihugu, dushobore natwe kwinjiza amahera mva makungu twokoresha mu kugura ivyo tutihingurira. Ni muri iyo ntumbero tubahimiriza guhingura n'ibitari biribwa bifitiye akamaro bene gihugu, nk'ibiva mu butare n'agataka canke mwitunga kama Imana yaturemeye. Turashimiye abagwizatunga bamaze kumva ko kamo bagatangura guhingura ivyo twahora tugurira mu makungu. Abo bagwizatunga baragiriye akamaro abene gihugu mu gutanga akazi no kugura ivyo bakeneye batavunitse. Ivyo duhimiriza abarundi bokora sibiki. Igikuru nuko bomenya ko ata murundi yo kwicara mu gihugu atacariko arakora. Ku ruhande rwayo leta ntacyo itazokora kugira ngo yorohereze abene gihugu mu migambi yabo, kandi abagiye ku kivi baramaze kubibona. Ni muri iyo ntumbero leta izoguma mu migambi yayo ishimikira ku nyubako rusangi nk'amashure, amavuriro, amabarabara, ingomero z'umuyaga nkuba n'ibindi bituma abagwiza mwimbu boroherwa mu bikorwa vyabo. Abakozi abari bo bose, baba abanyamyuga, abanyatugenegene, abakinyi n'abanonotsi, abo bose leta itegerezwa kubafata mu mugongo kugira ngo ivyo bakora boroherwe mu kubivyaza umusaruro. Barundi bene wacu bakunze b'u Burundi, ariko rero naho leta yiyemeje gushigikira ibikorwa vyanyu cane cane mwebwe abanyamwete, twashaka n'abandi barundi
tubashikirize impanuro zimwe zimwe. Ubwa mbere, umwe wese niyisuzume arabe ico yamaze mu mwaka turangije. Mbega warungutse canke warahomvye? Wagumye hahandi nk'intosho? Wasubiye inyuma nk'ibirenge canke wateye imbere nk'umuzinga? Ni wihe inyishu uno munsi, vyase ejo ubandanye urondera gushika uyirose, uca ufata ingingo uzogenderako muri uyu mwaka dutanguye. Ikivi ni ca kare kandi ubuza gusha buratagata. Ubwa kabiri, ntaho twokwishikana igihugu tutagikunda. Twigire twese inama ko tugiye guhagararira umutekano w'igihugu atanumwe avuyemwo. Tuvavanure n'agatima ko guhishira inkozi z'ikibi, abasuma, abakora urudandazwa rwa magendo, abatanga n'abarya ibiturire, abasesagura amatungo rusangi. Nkuko tumaze kubishikiriza abarundi n'amakungu, abarya imitsi abandi mu kunyuruza amatungo rusangi no mu guca intege abatanga kori n'abandi barundi bakunda igihugu babasaba ibiturire, eka n'ababitanga abo bose ubutungane burababona kandi dusavye ko bwo bavira hasi atakinya. Hambavu y'ivyo mumenye ko atanaho twokwishikana kandi tutagwanije ubunebwe ngo dufungure ivyo dukoreye, twongere twibungabunge mu kurwanya ubuhumbu n'ibiyayuramutwe. Ubwa gatatu, kugira dutere imbere twese nituremeshe twese urugamba rwo kurwanya ubukene, tugire ubwira n'ubukerebutsi kandi turi kumwe twese birashoboka, nk'uko icivugo tuzogenderako muri uwo mwaka kibivuga. Mu rugamba rwo kurwanya ubukene tube abanyamwete, tugire urunani, ubwira n'ubukerebutsi. Kugira tubishikeko nitumenye gukoresha neza umwanya w'inyuma y'akazi, umwanya wo mu mpera z'indwi n'akaruhuko ko ku mwaka. Dutegure ikizotubeshaho neza muri kazoza, na cane cane tumaze gukukuruka. Nitwisuganye rero bigishoboka agafashanyo leta itanga kaze gafasha ku ntambwe tuzoba tugezeko. Na kare baravuga yuko akabando ko mu busaza ugaca ukibasha. Ubwa kane baca umwibutsa ngo ntawigira kubumba ku ntango, bukebuke bushikana umusiba ku mugezi, kandi ngo izo zibika zaramagi. Tumenyere kuziganya no muri duke dufise, twongere kumenya gukoresha ingurane kuko nayo iravyara umusaruro. Mu guheraheza nagomba kubamenyesha ko kuri twebwe iterambere rikomeye kandi rirama ari rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamugarukako. Ni ukuvuga ko mu iterambere atanumwe asigara inyuma mu bikorwa. Nta gihugu cateye imbere abenegihugu bicaye, tumenye ko iminwe ikwiye kurya ari yabirondeye. Nta gihugu cateye imbere abantu barondera impembo ariko ata mwimbu bagwije. Savye rero cane cane ugwaruka ngo rukibasha ndetse n'abandi bene gihugu bose, nidukoresha ubwenge Imana yaduhaye, twibwirize kwikorera imigambi no kwirondera akazi, kandi twitabe umugambi w'igihugu wo gukorera mu mashirahamwe no mu makoperative. Savye kandi abagwiza tunga kubandanya bagwiza imigambi yunguka, bagwize amahinguriro ahingura ivyo twirimira, ibiva mu itunga kama dufise nk'ubutare, amazi y'inzuzi n'ibiyaga, amazi y'imvura, akayaga keza. Umugambi w'igihugu wo guteza imbere igisata c'amahinguriro ubabere urumuri. Ndahimirije kandi abakozi bahembwa n'ikigega c'abene gihugu ngo babe koko abakozi b'abene gihugu kugira ngo bashimirwe bakoze. Murumva rero ko muri uyu mwaka twamaze gutororokanya ivyotuma dukora mu iterambere. Hasigaye ko tuja ku kivi bikaba ari vyo twiyemeje mu kubaja imbere. Umukozi wa leta ni wajejwe ivyo kuko nivyo ahemberwa. Uwuzoca ku ruhande ntiyorohereza umwenegihugu agiye guhanwa. Uwuzokwicara ntakore nawe arahitamwo kuja ku ruhande atawurahamushira. Uwo mwaka utanguye nta kwicara, hariho imvugo igiye gusezererwa ngo akazi k'ibwami kica wicaye, ngo ni vya leta, ngo umugabo ngo n'uburyo ivyiwe n'ivy'abandi, ngo impene irisha hiziritse, canke ngo leta iguhenda ko iguhemba ukayihenda ko uyikorera. Ivyo vyose nivyo kugwanya.
nico gituma uyu mwaka leta mvyeyi leta nkozi izobandanya inzira yatanguye yo kunagura ibisata vya leta kugira navyo nyene bigwiza umwimbu twongere dutere intege abikorera ivyabo kugira ngo ivyo bakora bihurumbirwe mu gihugu no mu makungu kandi bahingure ivyo twiyimburira ngaha iwacu. Leta kandi izobandanya yumviriza ivyiyumviro vya bose biteza imbere igihugu na cane cane biri mu migambi leta yashize imbere muri wa mugambi mukuru w'igihugu w'iterambere ry'imyaka 10. Ntizodubikirwa ku mugambi wo gukomeza amahoro n'umutekano, kunywanisha abarundi no gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu. Muhimbaze rero uwo munsi mukuru mudasesagura, kuko inda uyibarira ico wayirarije ntiyibarira ico wayihaye. Muhimbaze kandi mucungera umutekano waho mubaye, kuko mu bihe nk'ibi inkozi z'ikibi zama zagerageje kutuca mu ryahumye. Imbere yo gusozera turamenyesheje ko bamwe mu banyororo bakiriwe imanza bagiye kugirirwa ikigongwe, abandi batezurirwe. Bizokorwa hisunzwe icegeranyo c'umugwi uriko uratohoza ibijanye n'amabohero n'ubuzima bw'abanyororo. Dusozereye dusubira kubipfuriza mwese umwaka mwiza w'2021 uzubabere umwaka w'urugamba rwo kurwanya no gutsinda inzara n'ubukene. Muhimbaze mubandanya muri mu kanyamuneza ka Noel kandi muburonkemwo ivyiza vyose mwipfuza n'ivyo mwipfuriza igihugu cacu. Muzirikana iki civugo c'uno mwaka mu rugamba rwo kurwanya ubukene, tubanyamwete tugire urunani ubwira n'ubukerebutsi, hanyuma niwahera tuze turabe umunyamwete w'ukuri. Imana mushobora byose ibahezagire, umunsi mukuru mwiza mwese, murakoze.